nuko rero je nibaza ko twobandanya n'ibikurikira tugomba tubandanye n'ibikurikira mwaka kanya ibikurikira n'intahe ndizeye ko hariho abo bafise intahe z'ivy'Imana yakoze shetani umutsinde wemangire ivyo data wa twese yakoze hanyuma ushobore kubivuga bifashe abantu benshi hari ivy'Imana yakoze mu kugukiza ingwara hari ivy'Imana yakoze mu kugutabara hari ivy'Imana yakoze mu kukwishura kukubera inyishu y'ibintu bitandukanye hari ivy'Imana yakoze ndagomba ab'Imana yagiriye neza banyaruke mu bubangutsi baje hano imbere abafise ivy'Imana yakoze intahe iri mu kintu kinezera Imana igatuma inezerwa ubwa mbere harimo ivugabutumwa rifasha abantu benshi cyane si ibyo gusa si ivugabutumwa gusa harimo gukomeza abantu Imana yigukoreye ikintu kaza kukivuga gifatika iravuga ngo ujya muntu arashima ariko kandi hano hariho n'intashima Imana ikorera ibintu ntibibakoreko ntibabone n'icyo Imana yakoze kabatabara kabagirira ubuntu kamenga nta cyakoretse Imana nagomba nkubwire ngo ni musigwa musangwa uzoga umuyikenera ejo nimba yakemuye cya kindi ntukivuge ejo uzokenera ahantu yikenera nayo izovuga ngo ujya n'intashimwa ejo naramukijije ntiyabivuze ejo namuhaye akazi ntiyabivuze ejo namukoreye ibintu ntiyampesheje icyubahiro ngo yerekane ukugira neza kwanje nta mpamvu yo gutakaza umwanya wo kuguma mfasha naka na naka reka nze gufasha abandi bampesha icyubahiro bakavuga icyo navuze intahe ni ikintu cyiza cyane intahe ni ikintu cyiza kandi kishimisha Imana yo mu ijuru ikanezerwa igafata ingingo yo kukongera yumvire nk'umuntu umuhaye ibintu byose rimwe kabiri gatatu ntazoze gushima n'umunsi n'umwe hanyuma akazokenera kugusaba kandi ngo umuhe ikindi kintu nuko mu bubangutsi dukoresha umwanya kwiza intahe tubasabe umuntu ntakate mu makorosi avuga ikintu gikenewe Imana yakoze gifasha abantu udaciye mu makorosi kubera mfise umwanya wiyutaho gusenga niwateba mu makorosi nca ngenda ku wundi utumbere ku ntumbero y'icyo Imana yakoze chiuta utarinze kuvuga ngo urumva ngo naciye aha rero ngo nca ndazunguruka hariya ngo nca nja kwipimi kuvuga ikintu kigaragara Imana yakoze mu mpfunyapfunyo kandi cyumvikana mikrofone abari mu buhinga Yesu nashimwe mpagaze ngahashima Imana ku bitangaza bya repentance je ngaha ngwaye nkomerewe cyane ndaza nzanye ubugwaye ahubwo je senzi ko aje ngwaye sanga nanje ndagwaye nokuri umunge yarasengeye nari ifise ibitero cyane byinshi mu nda je sinabibona ariko Imana yarabibona iyo yarabibona nokuri ndashima Imana narakize kandi Imana yarampaye kwibaruka neza irampa kwibaruka nk'abaheburayo kazi nkiriwe ndashika kwa muganga erizewe warabizi nambwe ntiherize sengera je birase kuko abavyeyi murabizi nta kimenyetso na kimwe cy'umuvyeyi nari ifise ariko ndashima Imana ko yabikoze ikama kwibaruka ntarashika kwa muganga nkaronka umwana atanu umuntu numwe turi kumwe ataramufasha wanje kandi ikindi shima Imana yico nayiguhera ko ndashima Imana ko yampaye agakize umufasha wanje yamukuye kure ubu yarambwiye ati senga mu bantu ba mbere bafasha gusenga ubu niwe yari umuzirima narasenga ntadiringira ngo narimwe jewe ntari bwajemwo ngenda mu masengesho aho bandangiye hari Imana ngenda hari Imana ngenda ariko n'ukuri ndashima Imana ubu uye arashikamye muri Yesu
ubu ndashima Imana ko yashitse muri repentance akaba muri repentance ukuri. Hallelujah. Nico ndagishima Imana abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amashimeshi. Sawa. Haleluya. Amen. Haleluya gose. Dukomera amashimana. Je nagomba gushima naje mwindwi yahera bansengeye nari ngwaye amenyo aho hantu bankuye amenyo haca haza ikibyimba candaza baransengera haheze iminsi 2 nasanze cyayonze. Dukomera amashimana. Amen. Imana ishimwe. Je nanje nashaka gushimira Imana ibintu byambayeko kandi umukozi Imana Elisari yabitubwiye ngo yuko hari umurozi yaturoga nari Imana imvuna kwintoki. Mugabyo ndi bitinde ko na mwarimu Serge yabitubwiye ntarabibonanye biki. Muganda shima Imana ko yamutweretse turamubona kandi cyasanga n'umuntu ntanize n'ukuri k'ibyo bintu yobinkorera. Numva ndababaye cyane. Twagiye kuraba mwe none mama atubwiye ko agwaje umwana. Tugiye dushitse haca tuvuga ko abana be bagwaye umwana w'umukobwa agwaye jini amajini yamuteye kandi amaze kumubyara ko abana 12. Turamubaza ati none abo bana bari he ngo twe n'umushaye yabatubwiye ngo muga ntabyo tubona. Hama turiko turaganira sinzi ukuntu twari dusohotse dutashe twicaye kabarazi wiwe acazana akantu kagati kareya gucanye kakumbati agakoza mama ku mugongo. Muga mama ntiyabimbwiye acarahora. Dusohotse no mama yacambwita burya mama doga arankubisa akantu ku mugongo mugasinza kari ndamuti no kwe gutambwe turajya nyine twimubaze acabwitoya nase ko byaba bitera induru cya turataha. Je shitse muhira bene data naragwaye shaka gufa abana bose twajanye baragwara ku rwego rwo hejuru cyane afata amavuta basengera ndasiga abana ndabashaka nakagashwaro barafise temperature iri hejuru gose birahera. Je mugambandanya ngwara ndamera nabi mbona ndiko ndaje ibintu by'inzoka ibintu bitandukanye. Je bica bintu bwo bacanja ngaha cyasangaho uyu dada nansengera adusengeye turakira mugaca none n'ibya biteye bivuye kwa mwe none mama ko naramwicura. Burya dushitse muhira yaciye atwandikira message duhejeje gukira atwandika message avuga ngo twe twamurozenga ibiki ibintu byinshi cyane bwa merita ahubwo najya amasengesha mukozeko. Imana ishimwe cyatubyera ku muryango nyene agiye kwitwara mu muryango cyamwita we dusanzwe tukuzi ndahubwo ibyo bintu babyena utabihebye tugiye kuguca mu muryango. Nukuri ndabishimira Imana ko naho rangira nabi namubonye Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Yesu ashimwe. Mikrofone zimeze ukuntu. Yesu ashimwe. Mumfashe dukomera amashimana. Jewe nshitse ngaha ku murongozi wacu nararonse ibintu byinshi by'agateka gahambaye. Ubu nari mfise inzu yabomotse ntafise ingene ndayisana ingene ngirana ngiye kuraba nahwanye n'umuntu ngo amahoro gabiri nkamara ngo tujane ngiye kuraba akazu kanje kahenutse ngo ndahevye iyo ndareka tujane nukuri umuntu twarajanye nafasha kubyura amatafari aranshigira utuntu none yaraya yinsakariye ngo mwana mpamagara repandazi newe repandazi uzontabare. Shimiye Imana kuby'Imana yakoze ngaha n'uwo mutazi mu mubarire iyo nzu yaraya yinsakarira barabampaye ibiti ndasakara nguma mvuga repandasi mukozi wacu Yozefu mu murongozi wacu. Imana imuhezagirane n'umuryango we n'abakozi bose bafatikanye ahanze gushimira Imana mwarakoze. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yesu nashimwe. Hagaze hano ngomba kumaramaza Satani aho yagombye kunshira akaba ataho yanshize. Muri iyi ndwi Imana yankoreye ibitangaza jewe mpagaze ngaha simba ndahagaze. Nibaze ko repentance biri mu kigandaro cy'iwanje ariko Imana ntiyabyemeye. Dimanche iheze turi ngaha ntabwo je nari rifise amahoro umutwe wamenga ibindi bintu birimo nkaguma numva amajwi ngo sohoka taha ariko nkabwira Imana ati Imana ntabara ngume hano. Ibyo rero byabaye inyuma yaho ngiye kwa muganga abaganga umudogiteri ambwira ngo tugutoye AVC yo mu mutwe. Mikrofone.
ushitse aho Aline ari wiruka ufata moto ubigenza gute nko mu masegonda ngahe umbwira ingene Aline ameze. Hagarika nimba uri kuriyigisha, hagarika nimba uri kurasa, hagarika. Yabimbwiye ariko ariruka ndiko ndavyumva, yaranyumviye abarahageze. Nari nzi ko ahashitse aca musengera ari ibintu bisanzwe nyene. Burya ngo mandakira abantu mu mwanya mutoyi nk'iminota nka 15 namubonye bamuterura hariya baza nk'ikiziga baterura, adahema, atabwenge, atavuga. Nishika bamushikanye tumusengera, nabanje gukora ku mutima numva wapi nkora ngaha, imitsi numva nta guhema, ntaki, nta izosi, ibintu byose yagiye. Ntabwo none uyu muntu bazanye yapfuye. Narugaye nkoranya abasenzi bose, abakozi b'Imana bose, dufata umwanya wo gusenga. Gusenga kwari kuvuga ngo Mana garura, mugarure, kuko ari kugenda yagiye, mugarure. Navuga ngo Mana, ahantu batuzaniye umupfu mugabo, ndazi ko wazuye abantu benshi, ntapfire hano naho yapfuye. Twarashoboye gusenga nk'ikiringo hafi c'amasaha nk'abiri, kugira twaramaze turakoresha inzira zose, abasenzi barenga hafi nka 20 kugira ngo turabe kwagaruka. Mu mwanya muto twakoresheje inkomezi zose, twaririye Imana, twasenze, tubona arazanzamutse, tubona aragarutse. Turagwana intambara zisanzwe, intambara zidasanzwe, kugira ngo asubire mu buzima, abo umuntu buzima. Naho yazanzamutse akarabuku, nta bwenge yari afise, yabandanije atabwenge. Tubandanya kubugarura, senga cyane, tugarura ubwenge. Inyuma y'isaha kumbure niho yasubiye kuba muzima, tubona aricara, arahema, aravuga, ubuzima bwe buragaruka. Rero abari bahari bobo bari baje gusengerwa barabibonye, hama tumukuraho aragenda. By'ukuri twaramusengeye, yahuye n'ibintu byinshi cyane, cyane yapfuye inshuro zitari nke, ariko umunsi w'ejo wari finale, kuko umuntu nta n'umutsi watera, nta n'akantu na kamwe, yari umupfu nyene. No kuvuga yaza kuba nk'ahantu baca bajana muri morgue, baca bamwigiza ubwo nyene baca binjiza muri morgue, kuko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko akiri muzima, ata mutima uhema, ata mutsi udatera, ata kantu na kamwe. Narabwiye abantu atirindira gato, ndumviriza, ndapima, ndakora ahantu hose imitsi ikorera, numva nta kintu na kimwe kivuga. Kabaye amaso tugahwamika, tugasubira. No kuvuga ko by'ukuri nimba mumubona hano ashima Imana, nimuzuka yongewe iyindi minsi. Kandi muri iyo minsi yaraje arambwira ngo urumva ngo bambwiye ko udutsi tubiri mu mutwe ngo twacitse. Ndamubwira nta mitsi yacitse muri wewe, ndabona ko ari abadayimoni gusa bariko barapanga ibyo bapanga canke bakugira nabi, ariko dutegerezwa gusenga. Rero byari ibyo nagomba kubabwira ingene byagenze, kuko ibyo yavuze ibyo ntabyo azi na wene, yoba yavyumvise tubivuze. Ibyo ni ibintu twebwe twari duhari n'abasenzi n'abakozi b'Imana barabizi. Twongere dukomera amashyi Umwami Yesu kubera yamwongeye iminsi kubaho. Amen. Bene data, imbere yuko mfatwa ndavyibuka mvuye ngaha kuri eglise dimanche, nshitse muhira nko mu masaha ya saa moya, mbona telefone irasonye. Telefone ndayitaba, ariko ndahiga izo nomero turiko turavugana nandi ndazibura. Numva uwo muntu ariko arambwira, ngumviriza rero ndakubwire ngo wa mugore we, igihe tukwirutse ko n'igihe kirekire, ngo kandi ntubona n'ibiriko birabera muri eglise. Ndamubaza eglise ya hehe? Ngo ibiriko birabera muri eglise wanyu. Ngo sinkakarya ka eglise ko kumutakura, ngo igihe kirageze ngo tugira tukagurura. Je ndamubwira uwo muntu kuri telefone, ndamubwira ati ntabwo muzoyishobora. Aca arambwira ngo nibiriko birahabera tugira tuhanigira umuntu ku buryo urabona ngo kajya kagabo ngo gapima ibiro 5 ngo kaje mu mpimba. Ndababwira nti by'ukuri nubwo ntakuzi uwo turiko turavugana, ntawe muzoshobora, mushake mukora ibyo mukeneye byose, ntaho muzomushira.
nza numva baramvumye amata y'urusakisaki. Bene data naratoye telefone ndakupa biranka nca nterera telefone ku gitanda nca ntangura gusenga. Ntanguye gusenga ahubwo numva muri telefone bongeje volume aho baciye baza ari benshi. Ndasenga babandanya bavuga ibintu byinshi mbwa nanje ndasenga kugira ngo telefone ayo majwi ave muri telefone yari teruye neza yikubita ku gihome. Iyi telefone mpejeje gusenga ndaraba telefone mbona telefone ntacyo yabaye. Ndabwira Imana ati Imana urakoze. Ndaguma ngaho niho jewe rero nafashwe bambwira amakuru ngo hariho umuntu ngaha ngo basengeye ngo yagira bariko barambwira amakuru ca ndamenya ya telefone ya wa muntu yariko arambwira ibiriko birabera ngaha. Byukuri mumfashe dukomere Imana amashi kuko irabibereye. Twongere duha amashi umuvyeyi wacu atwitaho ijoro n'umutaga. Twongere dukomere amashi abasenzi ba hano. Hama icyo nsonzereye ko by'ukuri ukwitanga kw'abasenzi ba hano bafise ibikorwa bikomeye. Hari icyo nasezeranye mu mutima wanje, ni jewe n'Imana yanje ikizi, ngiye kuza ndagikorera abasenzi. Abumvise ugushima kwanje Imana ibahezagire. Amen. Abo bazimu bibeshe ahubwo ngomba ndabakorere ko n'abari basigaye ndabaturira bose ndabamara. Ahubwo yo bagiye gupfa bose bahire murindire nje ku podium ahubwo ndabaturire ndabarangiza. Ngiye kubarangiza bari bazi ngo niwe baca baniga nta makuru bafise hano ntiguhitaha Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya. Nanje ngomba gushimira Imana yangiriye neza. Kuwa gatatu nabonye message zibiri zihuta audio ambwira umuntu nzi ngo yagiye unaciye muhiriwe ngo hamugara ambwira ko ngo yagiye kukurogesha ngo yagiye ku mupfumu ngo arabico yo gukoza. Ndavamana ibi bintu nibiki nivyo ngwego azinukika ari zibiri zungikanye. Jeje nakoze sinagize ubwoba naciye nduyikira umutware wanje ashirambira ngo ibi biraba. Numviriza kamara amazi ndabifatira isanzwe mugabo ndasenga. Maze y'imisi ibiri numvise akantu naza mbona nibaza ko mfuye. Nukuri ndagira ubwoba sinzi utuntu nariye numva mu nda sinzi ukuntu ndapfuye none. Umva ikintu cyose numva umengo ndapfuye. Uno munsi rero igitangaza Imana yankoreye nicyo ngomba kuvuga. Mu gitondo numvise nabonye yandikira akamesaje nyamuntu ngo supe ngo ni gute. Ni sawa. Ngo wagiye gusenga Imana ngira ngene ni kubera kumbwira ngo Imana iragukunda. Nkunda gute nawe ntigukunda ngo je ndakubwiye ngo iragukunda ntagire ikindi subira kumbaza. Yavuga nkankamira ku bisanzwe. Rero ndashima Imana naciye mbona ko vyari byo finalima. Imana yangiriye neza. Imana iratuzi turinda byinshi. Nukuri ndayishimiye ahiri mw'ijuru habicu. Amen. Barafata ubusabarozi aho bukera. Haleluya. Nimumfashe shengero ry'Imana duha Imana yacu amashi. Jewe nari maze igihe kirekire ngwaye barandotse ibintu bingurukamwo nk'inyoni. Nkaguma ngwara. Twatunuzenya twadushwara pasiteri wacu aduhaye duhezagiye asengeye. Hama rero nkaguma nza ndaturyamikaho nyabintu biriko biranja biguruka aho bigurukiye bintabagura ahandi bigurukiye bintabagura biranka yuko mva hondi. Hama rero umuhungu wanje akora muri gwa kareti na se wiwe ngo gituma utware kwa muganga ngo yoba restoma ngurikira muhekenye. Ndababwira tekaye n'ibintu biguruka mu mubiri aho bishikiye bintabagura nta numva ndemvye naho banteruriye bantwara muri gwa kareti kandi sikera ni muri iyi misi. Hama rero baranshira mu vyuma barabura ingwara shengero ry'Imana. Amafaranga yabatanze yapfuye ubusa. Barampa ibinini ndabimira nyabinini ntaco vyamariye ntibyakunda ko mva hondi nari maze kuremba cyane. Hama rero barahamagara abantu b'abasenzi b'abaporoto abagore babiri bakuma bansanga kumbuga kunsengera nanje numvise byase nkarara ndasenga
bukarinda buca vuga rero ivyako gatambara ingene wakize ka gatambara pasiteri wacu yasengeye ndakaraza hano biriko birantabagura mu mutima nkumva ko nciye ndonka amahoro ejo rero birakunda ko nandara nzaha mu mashengesho nya bintu byantabagura biguruka nk'inyoni ejo ku mugoroba bica biraguruka bica mu matwi nshitse muhira nca numva ndaronsa amahoro shengero ry'Imana nimufashe Imana yacu amashi. Amen, 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 amen. Sawa kabisa. Yesu ashimwe kandi ndashimiye Imana ubwa mbere yo yampuje n'umwungere. Imana ihabwa icyubahiro. Ibicaniro ni byinshi ariko by'ukuri iyo turiko turavuga bino bintu ngo ibicaniro hari umuntu adashaka gutahura ibyo ari byo ariko ushikaho ubonye ibyo Imana imaze kugukorera urabona ko utaba wazimiye. Rero ndashima Imana ko yashikanye kuri iki gicaniro cya repentance ikamuza n'umwungere. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimiye kandi Dudu sazo wanje Dudu niwe yambereye inzira kugira ngo mbashe kumenya umwungere no kugira mbashe gushika ngaha nawe Imana imuhezagire. Rero ikintu ngomba gushima Imana nikihe jewe hari haheze imyaka 3 dufise chantier hariya mu Nyabugete. Iyo chantier rero yasa n'igira ihere ko twari twifuza kuyimukira mu mpera za 2022. Aho hantu bavuze ngo uburozi nukuri utararogwa ntiwovyemera mu bantu babipinga narindimwo. Aho hantu hari haroze ku buryo hagize umuntu ajyayo jewe cyangwa umugabo uwahonyoraho wese yategereza kuvaho apana kugwara aremvye. Ubwa mbere nibaza nikumbure n'ingwara haragira igihe rero mbona ko ari amatake ukuri ndahaguruka mu mbaraga ndasenga ndahamagara abandi bakozi Imana turasenga ariko uko nagiye tugiye gusenga n'uwagiye kunsengera yashikira kwa muganga akazokera ariko bamusengeye. Je rero ncagaguye maze gushika hano mu mitwaro nahaye umwungere icyo sinagishizemo nukuri arabizi narahoze kuko nari nzi yuko ntazonasubirayo. Turafata ingingo n'umugabo ko tuhahevye igihe cyose ari ngaha muri vacances tukaje akagenda gusa aninyegeje ntambarire nabimenya ruko ashitsa gwara mu ijoro tukaza tubona aho kuva muri chambre gushika muri toilette kagenda tubona imajya amaraso kuva aha ko ndagize ibirenge gushika muri toilette ntabaza ayo maraso yavuye nkabo hashe ndamubaza ntubwo ntiwagiye hariye ngwego nagiye ngo none ngo Imana ninzigama nkasenga. Rero muri make turavugana tuti tuhahebe hanyuma Imana niyabishaka izohaboho tufate indi nzira yuko turondera handi tugura handi tujare muri yo migambi ariko ahantu twaba tukaba dupanze ibaze gupanga imyaka 3 kandi ufise inzu yawe. Turavuga tuti Imana niyabikora twipanga ko tutegetse kuzogura inzu handi hana taraho hantu. Uwo muntu rero tupangiye ngira ngo buri mezi anga yaduza amafaranga hari hageze rero igihe aduza igera kuri 2 million. Ndabibwiye umugabo ati nta kibazo inzu yatanga sinavyumva je numva nivya bintu birandenze. Niho rero ndaza hano muri amasengesha une semaine mu bintu nasengeye bitatu ico kintu cyari ubwenge buragaruka kuko numvume nga ndi aleze naco bintwaye twayihevye ntaco bitwaye Imana izo dushumbusha indi kandi atamuntu ariko aratwirwa tubara n'amaso yo mubiri kwera amataka hari. Niho rero muri iyo mitwaro ndasenge sinasenze mbwira Imana ngo bohora iryanze muri je yari avuyemwe nabwiye Imana nti Imana ndasabye ubuzima ndaburambiwe ndashaka kuja ikuri wanje nanje mugasi nibuka ko ndana hafise niko rero turasenga iminsi 3 iheze hari dimanche kuri duhejeje amasengesho ntashe gusa sanga uyo mu mama ni nto mama wo muri famille arambwira tuzi n'amakuru rero nakubwiye ko ndugije site kuri 2000 edairo nabihevye iyi nzu ndayikeneye ndavuga nuri dupfuye iki ndamubwira nti sawa nta kibazo ndabibwiye umugabo ngo mubwire ngo niba ngashaka tumongera ngo tumushire kwa yandi finali manuri ibintu ni normal candaze rero ndabibwira umwongera none urafise dusenga Imana ikuronderera huba cyangwa urafise ni pastor nikamubwiza ukuri ndamubwayo makuru kuko natinya ko acambwira ngo hogi tugende tubasengere uje nabona kumenga ntibishoboka ibaze gushika ibaze ugasengera abandi mbwa nanje hagera gusengera ibyaje nkuvumenga narabihevye arambwira ati nati haguruka ntabwo umuntu yagize ibyo bintu ndamushimiye nitwavyumva nari kubona umuberseri wanje uramushimiye atebe birashoboka tihaguruka aradusengera muri make aradusengera cha tugenda aho hantu niyo ntaye ngomba kuvuga rero dushitse aho hantu turasenga hama turataha. Iryo joro twese twarapfuye jewe n'uwo muberseri twasa n'abapfuye gushikisa ha wewe afise n'uruntu rw'urusentire bamuhaye agendana mu mugongo agwambaye ikibazana Ingene kumbi n'uruntu bamuhaye rufata amagufa
je rero mu gufatwa numvise umenga ndarusha ko twari twagiye n'amaguru nambaye training ndavuga ni siporo nagize ndarusha nkaduza amaguru mu ijoro nkumva ntaduka nashaka kuguruka hasi nkumva ndarembere nk'ifise nk'ibiro majana 5 erezima ko mpara ndana amatara yako canduruka rero shize ukuguru hasi biranka ndabapararize nanje mpafise abana b'abahungu mugabo sihari ndavuga ni ndazana kunyambika birananira ndasenga Imana nshobore basi kwambara impuzu Imana iramfasha birakunda niho rero ico gihe wajya musi wa nterema y'umuvyeyi ya mama w'umuvyeyi nategereza kuyizamo ko nari ndi no mwikonje birankonze ndavuga ni sindi mu mugore ari muri ivyo bintu ndiyakira ndaryama ijoro ryose n'umurango nkava mu cyumba niho rero umwana mukuru yaje arambwira ati mama haguruka basi tuje muri sala ngize ngo ndahaguruka baca bavugiriza indura abana bose rimwe ati yo mama yahengamye ofeti parti yose nagenda nahengamye kote yose ngo wahenganye ngo mama ngo tugende muri scanner ba telefone abandi tugende muri scanner nto yamanza mureke ukeye iryo joro ndamubwira umwungere arambwira ati ndaza aransengera ndumva kabisa bariko baransengera amasarahuma simbone ndavuga ndabaye impumyi baransengera umwanya utari muto mu manuva ndakomeye ndunama birakunda ndasubira muhira inyuma yaho haraho akenge kaza nkavuga ni kumbure nayo sagashoke ntazi ko nigize kugira accident mu mugongo ko bakavyutse nza numva renemeye ko ari bitero heyeruma bya bintu byose birimutse muri ya côté droit bigiye muri côté gauche ndavuga ni Sefi sinanamubwiye umwungere ndagumuko arambaza tumeze neza ati pastor biko biraza ndagumuko ndavuga nti no ubure ndateye intambwe canza ngaho masengesho nta kindi kintu nakoze navuze ni sinsengera ikintu nakimwe ngo mpaguruke ntambe jake mfire hano ndahaguruka ndatamba ndaduga no nganya ku gicaniro ndahimbaza Imana numva ndakomeye ndataha dimanche yeze rero navuze nti reka nzoshima Imana maguruke gushima ni nasubirayo nkabona ngarutse ndi muzima hanyuma ejo rero ndabwira umubese dusubire ahandi arambwira ati ibintu yambwiye sinzi no gusubiramo genda nzokurabira abana ni wafu sawa ndahaguruka nta n'undi muntu twajyanye ndagenda edaye natiye mbwira umu-engineer yahora dukora ngo tugende ngo murasubire kandi nagira mwarabihebye ni ngo twahurire cha turagenda ndasenga mu rutonde nyene Imana yampaye turakora devi ibintu byose bisigaye hama ndataha iri joro ndaryama mugabo ndaryamye telefone iri hafi yanje ni niyo vyanka mbasi sibe ndongo ruwonza gutabaza nukuri naryamye ndavyuka numva ndakomeye n'igisaha ndi muzima rero nukuri Imana yo muri repentance Imana y'umwungere wacu nukuri Yazuye ibyapfuye ubu rero ubwenge bwaciye bugaruka ntangura kubona n'ibikwiye gukogwa hanyuma entreta muri izo ntambara niho kuva kuwa mbere uko bamaze kumva ko nagiyeyo ababikoze barasuye aravyura intambara kuva ku munsi wa mbere rero uko mugabo adakorera hano ari hanze telefone ndamubura ndabaza abagenzi we ntawe tubona ndabaza famille ntawe tubona ni sefinire ivya bidayimoni bya munyuruji ndiyakira munsi wa mbere gushika kwa gatatu numva umutima biranse kuwa kane no yantireka mbwira abana dusenge turasenga numva biranse je mwijoro ngira mungere ntarumva audio ndaheba ntireka ndamurungikira audio ndumva biranse ubuzima burampezemwo cyanda murungikira audio iri jo ndavuga nti nejo nzoja gusenga dufise na concert byukuri mu mutima hadatuje ndakeneye kugushimira niho rero mu gitondo hageze 5h45 niho nagiye mbona telefone yindi itariyo donc atari gwiwe yahari yanyene banaratinya kuyitaba ngize ngo ndadekosha numva ari bambwira ati ndahari ndacyahema ibyakurikiye ndaza kuri kuguruve gusenga nukuri mufashe dukomera amashyi amen. Shetani nashobora kudutwara ibyacu ntibishoboka icyawe kizoguma ari cyawe nta bushobozi Shetani ashobora kugikorako warageze hano muri repentance tuzokubita abazimu dukubite na bose w'abazimu ariwe Shetani dukubite na nyina wa Shetani dukubite na mushiki wa Shetani na mubyara we na tantine n'umuryango n'ibisokuru n'ibisokuruza naco ni iki wa Shetani atusohokere mu byacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Dukomera amashyi menshi Imana yacu. Haleluya. Nagira ndababwire bene data hajya mu bintu byose abantu dukora abantu turarutana. Haleluya. Umurundi niwe yavuze ngo hariho ingere hariho n'agaheta
rero agahita nakabonye muri repentance. Haleluya. Bene data, je nambaye ikirato kizimvye mponyoye muri repentance. Kandi wabyibushe gutyo ugeze hano urabyibuka nawe umunsi wa mbere nazi umukobwa wanje ari he naramubona none uwo ni wa mugabo wawe nzani umukobwa wa Yesu urabona ko yabyibushe raba n'ikiboga. Haleluya. Nagira mbanze shimira Imana igitangaza yadukoreye. Iyi ndwi turimo twebwe je nari ku kazi ndiko nkorera mu Cibitoke ubu. Umwana rero byarashitse n'umufasha wanje ari ku kazi arasohoka, asohotse hanze kamwe gatoya kaja muri puizare. Puizare ari uburyo bahakoze habanza kuja y'amazi, hama amazi aduze agaca asohoka mu itiyo rero agasohoka hanze. Akana karagiyeyo, je siho nari n'umufasha siho yari, karagwamwo kandi katanguzayo umutwe. Imana rero ya repentance irakomeye cyane, ibuza amahoro mu mizirimane tubana, ari mu byarimo yumva ijwi ngo rimugobera, niwe yabivuga ati sohoka sohoka. Asohotse acagenda hamwe kakana kaguye, utundi twana twakungereye aragakurayo. Imana ibidukirije umwana, Imana ihabwa icubahiro. Ikigeretse ko umufasha araheruka kugwara cyane, umwongera aravyibuka, niwe mu bamusengeye cyane arimo n'abasenzi ba hano. Nukuri Imana yaratabaye, murabona ko ari muzima, ihabwa icubahiro. Ikigira gatatu ngira shime, umwongere yarigeze kudusengera abantu twagera kuri periode kanaka ibintu bikajyama. Jewe muri Decembre misi yose akazi kaca gahagarara, chantier zaca zihagarara, ariko mwongere no kuri kuba hamudusengereye Decembre nari ku kazi, Janvier nari ku kazi, na n'ubu ndi ku kazi. Kandi usivye n'ivyo hariho na kontra nshobora gutangura muri iyo ndwiza. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi numva ngomba gushima Imana, ngomba gushima Imana ku kijanye n'icicumi. Ninginge umuntu adatanga icicumi. Bene data, gutanga icicumi nk'uko umwongera ahora bivuga ni kuneza ya wewe, ntabwo ari kuneza y'ishengero canke ya mwongera, ni kubwawe. Jewe nigeze kubabwira, narigeze kuba ntanga icicumi neza, hanyuma umunsi umwe ndayarya, nivuje amahera ngana nayo nariye. Nukuvuga kubera ntayatanze, kandi nageze kuvyibuka mu nyuma ko ari uko kuntu byagenze. Rero ubu nukuri iyo ntanze icicumi neza, ngeze ku rwego ndayatanze uno munsi, ejo ndonka yayasumba kandi cyane. Iyo ndwi ntihera ntaronsa yasumba yo natanze. Murumva rero ko gutanga icicumi n'umugisha, ni kuneza yawe, ni kuneza yawe we ni Imana. Haleluya. Rero numva ntobarambira ugushima Imana kwanje kwaruka. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amananje mpagaze ngaha shima Imana, mvuga ivy'Imana yankoreye. Ntaraza ngaha nari mfise daimoni ikomeye cyane. Ebana narakubitize kweri mu buzima bwo kwisambanya rwose. Imisi umwaka wose mbere ndiko ndisambanya nyene muri ubwo buzima, umva namwe ntivyoroshe. Ndakubitika nyene, ndagira umugenzi arambwira uti kumutakura kujya umunani twarumvise hari ahantu nyene bashobora kukuvura kandi bagusengera birahera. Ebana nanje ndabifata binenegwe, nguma nigiranye n'umuntu wase ndabibaza. Gusa nyene ndakubitika nyene ndumva ko bingeze kure mu akazi kagahera ata mpamvu, ata kintu na kimwe mfata biguruka. Ebana nicibwe kuri ako kazi bagihindira kuri jewe kandi atariho narinda nari. Nyene ndabibamwe uko nyene, numva nyene biranduhije nanje. Ca ndavuga ati burya ndakwiye kwifatira ingingo nyene ibi bintu ndabe ko vyogabanuka. Ca ndaza ngaha nyene baransengera, bamaze gusengera uwo munsi njyana no kwizera. Uwo munsi nyene sinagarutse, nta birebire vyahabaye. Iyo ngwara ntiyongeye no kugaruka. Je ndashima Imana kwera, urumva nta birebire ngiye kuvuga. Ivyo bisigo vyaciye bikurekura, vyaciye bihera mu izina rya Yesu. Ubu ntibirongera. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Muribuka ko hari umuntu ari hano yakoze ivyo vyaha byo kwisambanya imyaka 10 akaca agwara kanseri.
yarabishinze Intahe ku wa gatandatu uheze agwaye kanseri, aragenda kwa muganga basanga yagwaye kanseri yo mu mutwe. Aragaruka hano turamusengera, ariko inyuma yo gusengerwa ibyo byaha byaraheze, kandi niyo ngwara yasubiye kwa muganga basanga yarakize. Urumva ko Imana ari abushobozi. Yesu nashimwe. Mpagaze ngaha nshimira Imana kuryama no kubyuka n'ubugombe bwayo. Ubundi nongeye gushimira Imana umwungere wacu uburyo atwitaho. Ikindi nongeye gushimira Imana abasenzi bo ngaha, Imana ibahezagira. Numva nongeye gushimira Imana Icyo Imana yakoze, icyo Imana yakoze nukuri ndashimiye Imana. Nari mfise umutware yari mborerwa kandi cyane. Ndashimiye Imana cyane. Umuntu wese azi ko atangira iradiyo, je namenye ngaha kubw'iradiyo. Nukuvuga yaranywa izo nzoga agacashika agafata telefone akugura kwa ya radiyo, hahera akanya akaba telefona bakamubwira ati uraza kuwa kabiri cyangwa kuwa gatanu tugufashe. Hama kaza, amaze kuza agashika akambwira ati yo ahubwo nahabonye hamwe utogenda nawe ntiworica. Kubw'uko nari nababaye nanje nateye nagiye basha ndavuga ati burero nari nasengeye mu byumba byinshi, ubu ndafashe ingingo ndagiye kubatizwa mu mazi menshi. Burya rero nca ndabatizwa, ubu ndashimiye Imana kuba dutondana ngaha imisi yose. Kuwa gatandatu arosa akanya tugatondana ngaha, Imana ishimwe kandi cyane. Ndongeye gushimira Imana, ndafise musazanje yaramaze mu mpimba umwaka n'amezi 8. Nukuvuga bakubise umurozi dossier ikibandende. Burya njanja mu biro kwa Apotre ndamubwira aransengera, amusengeye bari bunguruje urubanza, baca barabahamagara barasoma, baca babwira ati baca baha certificate zo gusohoka. Babaye certificate zo gusohoka gako yatashe nibyo dukeneye, ibiyo byazungurutse ntitubikeneye. Aracariyo canke yaratashe? Byari byanse kuwa Mungu nda telefona mwungere cyarambwira ati ndagikorera ko ndamusengera. Burya kuwa kabiri yaratashe, ari ngaha mwishengero. Imana ya amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Amanaje mpagaze ngaha nshimira Imana ko yasuye kunyereka ko inkunda cyane, ubwo yashoboye kumuza n'igicaniro kidasanzwe cyane Repentance. Nari ndushe cyane, ariko maze gushika hano narabohotse bidasanzwe. Akazi kanje kari karaheze, ariko kubwo kwigishwa gusenga isengesho byo kwisubiza ibyo wanyazo, nahagaze muri ibyo ndasenga, akazi kanje karagaruka. Nakorera kure cyane, ariko ndasaba Imana ati Imana ndagomba umpe imitation nkorere hafi y'igicaniro cya Repentance. Imana yarabinkoreye, ubu nkorera hagufi. Yankuye imabayi inzana hafi yo kumusenyi. Ndashimira Imana ubushize umwungere asengera agatambara narakagoroye nanje karasengerwa, nca ndagashikiza mu botike yanje yari yarahombye, atani kintu kimwe cyari gisigayeyo. Ndakamanika mugo kwizera. Hanyuma kwa Mungu ukurikira nahagaze hakugicaniro nje kugurana Imana. Nari mfise 10,000 byonyene, ndabitanga ndatongera, ndavuga nti Imana ndakuguranye udakenye, ndagomba nanje unsubitse. Mu ndwi 2 Imana impaye 7,000,000. Abumvise gusenga kwanje, Imana irahezagira. Amen. Imana arakoze. Imana arakoze cyane. Twadutambara ngo mbasubire ndadusengere none. Ziko turiko turakora umuti. Naje mutuzanye. Nazanye udutambara. Sawa, mbona hari abatuzanye n'abatatuzanye. Reka ndabateguze mutuzane kuwa Mungu. Ndadushiremwe ayandi mavuta none. Abazimu barapfuye. Ufise n'umuntu yagiye kwivuza hanze, ukaronka ingene kazomushikira mu ndwi 2 azoba gushikiye atashe. Haleluya. Imana ishimwe. Dukomera amashi Imana. Nanje mpagaze ngaha shima Imana, hari ku munsi wa kabiri
mu masaha 3 niho banyiba telefone. Hanyuma iyo fone nagiye kuyironka sizere n'iminota 10 aho hose shimira Imana tuhe amashi Imana. Murakoze. Mana ishimwe. Cyo ni ikintu cyiza, hari n'ubundi yabitubwiye ko bamwivye telefone irahera kabisa, ariko ryari sinzi ingene yayitelefone ko ashavuga ngo erega ngo twayitwaye ngo mugabo twabuze amahoro ngo tubwira aho uri tuyikuzanira. Burya bahemutse bayizanye barayimutwaye acarambira ngo barayitwaye telefone yanjye. Yavuga ati sawa, rega n'ubundi se si mwari musereje, rega ni mwari musereje. Barayigarukanye pe, barayigarukanye bamusanze ahari, avuga yinzanire none ngo tubwira aho uri tuyizane. Kandi yari yanditse no muri groupe ngo murabroka ngo ntibabibe ngo ntibagire. Ujya mu nyuma yahajya yara batinze bamuhamagara ati wewe uri nyene telefone atete turabuza amahoro tubwira aho uri twivye nyinshi ariko iyo irananiranye. Bahita barayimuzana. Yesu nashimwe. Imana ishimwe cyane. Ndashimiye Imana yuko ari Imana ishoboye byose. Yabwiye Mose ngo ndi Imana ishoboye byose, none nanjye vuga ibyo yakoze n'ingoga. Ndashimiye Imana ko ari Imana ikiza iby'umwana w'umuntu atoshobora cyangwa iby'abadokiteri. Ndashimiye Imana yuko yankijije asma, ntibyari byoroshe ariko Imana yarahabaye. Ahumvise ugushima kwanje Imana ibahezagiye. Amen. Yesu nashimwe. Mumfashe dukomere Imana yacu amashi menshi. Amashi ku mwami wacu Yesu. Yaraheruka ngaha ku munsi wa Mungu w'iheze kuko wa Mungu sincyashaka gushika ngaha. Ndibuka wa Mungu bari basengeye amatelefone. Rero muze gusengera amatelefone ntibyashobotse ku wa Mungu rero nzi. Maho kuko basengeye izo telefone, je narakiriye telefone mwiyondwe nyene. Iyo telefone nje ko mu buzima bwanjye nari ngize umwaka nta kazi mfise nicaye. Rero numvise telefone mbwira yuko habonetse akazi kandi habonetse n'umuntu azoriha amafaranga na miliyoni 4 uranje ku kazi. Rero mfashe kubandanya nyine musengera kuko bambwiye ko kwa kane ntigeza kuzogenda. Niryo shimwe ryanje no gushima ngaha muze mu bandaye mu gufita umugongo. Nari nkire mushasha neza ko nzogumana ngaha turi kumwe kandi nzere ko nzoja hose. Genda ku kazi wa mugabo we, wari ukiri mushasha n'ubundi uzogumana natwe. Online irahari, telefone zirahari, genda ushaka amafaranga.